y'ubwinshi bw'ivyaha byanje ariko naratahuye ko atawundi yonyoza atari wewe ufukame ubwire Mana ndakeneye imbabazi zawe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Cedric Murindangabo baramukije. Mfashe umwanya wo gushimira Imana mushobora byose yo yakunze ko uyu munsi tugira impemu z'abazima kandi kanakunda ko twoshobora kuba muri kino gicaniro muri TV ya Tarsis Hope Ministry kugira ngo dushikirize ubutumwa bwiza. Rero kubw'ivyo namwebwe ndabaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana baganze. Nongera ashimira cyane n'abarongozi bino channel ya Tarsis Hope Ministry, Imana ibahezagire cyane. Rero ntabatebeje nanifuje ko twovugana namwe amajambo y'Imana. Nshuti uri kuranyumviriza, hariho impamvu Imana yakunze ko uyu munsi wumva ano majambo yayo, buno butumwa. Ndakwinginze ino video ugerageze uyikurikirane gushika ku mpera yayo, nukuri kw'Imana ndizeye neza ko hariho byinshi uza gufashwa. Ndazi ko hariho byinshi uza kumviriza. Rero mu nkundire dusangire ano majambo y'Imana. Mfise theme ivuga yuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Aya majambo ngiye kuyavuga ariko bamwe mushobora kwiyumvira ko noshobora kuba naguye canke umutipe n'umupagani canke ariko aravugira abanyavyaha. Sico canzanye, ariko naje kugira ngo mbwire ubwoko bw'Imana yuko haracariho imbabazi z'Imana. Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Imana iracaharira. Imana yabikiye imbabazi umunyabyaha. Reka tuje mu majambo y'Imana. Dusome mu gitabo ca Zaburi 103 ku murongo waho 8 gushika ku murongo wa 10. Havuga ngo uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi, ntazokwama ahana, nahorana uburake iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ivyaha byacu, ntiyadusubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitano byacu. Imana duhezagire. Hari irindi jambo kandi riri muri Zaburi 118 ku murongo waho wa mbere. Umviriza amajambo ukuntu aryoshe. Biritubwira ngo nimushimire uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amen. Yesu ashimye cyane. Twasomye amajambo y'Imana aho muri iki gitabo cya Zaburi handitswe ko amajambo aryoshe. Bibiri tubwira ngo uhoraho yuzuye imbabazi, ngo n'umunyabuntu, kandi ateba kuraka, ngo agira ikigongwe cinshi. Umviriza amajambo y'Imana yemwe. Definition y'Imana. Umviriza sinzi ukuntu kivuga, basi reka ndakubwire urundi ruhande rw'Imana. Reka nitize iyo mvugo. Reka ndakubwire Imana iyo ariyo mu bijanye n'imbabazi. Abantu b'iki gihe twarapfuye, twishwe n'iki? Satani ariko aratuzimiza. Satani ariko aratwinjira mu mitwe atutahuza yuko Imana idaharira. Ikimenyetso cy'ivyo bintu nuko igihe cyose iyo wakosheje ku Mana, Satani impembo aguhemba kwicuza, akakwereka yuko ukwiye gushishikara muri ivyo bintu rimwe, kuko nubundi ho wadekonye, wavuye ku Mana, wayihemukiye, ntukiri uw'Imana. Imana idufashe cyane. Akakwereka yuko ukwiye kudibama muri ivyo vyaha, akagusunikira ivyaha vyinshi kugira ngo ntiwibuke yuko hariho imbabazi. Akakwibutsa wakoze kiriya, wakoze kino, we ntabwo uri umukunzi w'Imana. Kuko iyo wari kuba umukunzi w'Imana ntiwari kugera muri urwo rwego gukora bino vyaha byose.
iyo ni strategy ya Satani kugira ngo wewe ntuve mu ruhande rwiwe, kugira ngo wewe ushishikare kuba uri umuja wiwe. Satani arakuzimiza mu rugezo rwaho akwibagiza yuko atambabazi z'Imana ziri. Satani n'umuja. Uyu munsi nje kugutangariza yuko hariho imbabazi z'Imana. Yewe waguye, yewe uri muri situation imeze nabi, wewe wibwiye yuko Imana idaharira, uyu munsi ndakuzaniye ubutumwa ndakubwira ko Imana dusenga ari inyembabazi kandi ko ari Imana iharira. Peu importe faiblesse ni intege nkeya wewe uri kurabamo, ariko uyu munsi ndakwijeje neza yuko Imana yo mu ijuru ari Imana yuzuye imbabazi. Bibiliya itubwira ngo uhoraho yuzuye imbabazi kandi n'umunyabuntu. Umviriza, iyi ni Imana ndiko mvuga, yavuzwe n'abakurambere ngo ateba kuraka kandi agira ikigongo cyinshi. Umviriza, ntazokwamahana oya ngo nahorana uburake iminsi yose. Iyi ni Imana iri kiravuga, Imana idahorana uburake, Imana idahorana guhana, Imana yamana imbabazi tous les jours. Birashoboka ko wagerageje kuva mu bugombe bw'Imana, yego. Birashoboka ko wagerageje kwiyanduza, sawa. Vyarakubaye ko, reka ndakubaze, hamwe wohungira kuri Sekibi, Satani arico yokumarira atari kukudwibiza muri ivyo vyaha, atari gushishikara kugutsindagira muri izo ntege nke. Ariko jewe ndakubwiye ubutumwa bwiza, icyaha cyawe uko coba kiremereye kose, uhoraho n'umunyabuntu, uhoraho yuzuye imbabazi. Nakangwa n'ubwinshi bw'ivyaha wakoze, nakangwa n'uburemere bw'ivyaha byawe bufise. Imana ni nyembabazi. Yewe mukundwa wa Kristo, ntugahunga Imana ngo nuko wakoze ivyaha byinshi biteye ubwoba. Ahubwo hamwe n'umutwaro wawe w'ivyaha ingo kuri Yesu, kuko nubundi nta yandi mahungiro ufise. Wo mva kuri Kristo ukaja kuri inde? Ninde yo gutunganya? Ninde yo koza? Ninde yo guharira ivyo vyaha? Satani ko ariko arakubwira ko Imana idaharira, eske Satani hoho weho araharira? Nuhendwe, ntuzimire. Imana yacu ni nyembabazi. Ntukangwe na kiriya cyaha wakoze, oya fa kwicuza, ufukame ubwire Yesu, narakosheje, ndiyizi ko ndi umunyantege nke, ndiyizi ko ndi umunyavyaha, ndakeneye imbabazi zawe. Kuko nta handi uzorongeraho gukirizwamo atari mu maraso ya Yesu. Nta handi uzoronka kugirirwa neza atari muri Kristo Yesu. Ninde yokoza ivyaha vyawe atari Yesu? Niwa muhunga uzokozwa nande? Petero yarabihinyuye abwira Yesu, two kuvaho tukajahe, two kuva ko Kristo tukajahe. Nawe ndakubwiye kuri uyu munsi, wova kuri Yesu ukajahe. Kushaka kumuhunga motife ufise ngo nuko ufise ubwinshi bw'ivyaha, kushaka kumuhunga ngo nuko wakoze kiriya cyaha na kiriya, no numuhunge, bandanye usatire kuri we, azogutunganya, azokoza, azoguhindura kuba icyaremwe gisha. Twese nitwari turabagororotsi, ariko twahindutse kuba abana bi. Niyo mpamvu bitanteye isoni kubivuga, ndabivuze neza nuzuye ubushizi bw'amanga yuko Imana yacu iharira. Ntukayiveko ngo nuko ufise ubwinshi bw'ivyaha, ntukayiveko ngo nuko ufise uburemere bw'ivyaha. Hamwe n'ivyaha vyawe, hamwe n'ivyaha vyawe, ndabisubiyemo, ingo kwa Yesu. Kuko nta handi worongera amakiriro, nta handi worongera kuruhuka. Ninde yohaza umutima wawe? Ninde yoruhura amarira ari muri wowe atari Yesu Kristo wenyene? Satani ntakagushuke, ntakakubeshe, ntagatangure kukwereka ivyaha wakoze, ntagatangure kukubwira ngo ivyo muri 2020 biga vyararenganye. Ingo kwa Kristo. Nimba utaravyihana, wuzure kwicuza, wihane, ubwire ni Yesu, ndakeneye imbabazi zawe.
uyu munsi ngiye kukubwira neza ko Imana yacu ari inyembabazi, ni inyembabazi bana b'Imana. Imana iraharira, twabisomye muri Zaburi y'ijana na gatatu ku murongo w'8 gushika kuri 10. Bivuga ngo Uhoraho yuzuye imbabazi, ngo n'umunyabuntu kandi ateba kuraka, agira ikigongwe cyinshi, ngo nazo kwa mahana ntiyadusubirije mu nkoko ibihwanye n'ivyo twakoze. Oya Mungu wetu, reka ndababwira ikintu kimwe, nimwiyumvire ko Imana ari ikintu giteye ubwoba. No, wewe warakosheje, umviriza ingo kuri Kristo azogutunganya hamwe n'amafuti yawe. Ndabivuze njo kwa Yesu, ntawera twese suko turabera, oya, ariko turondera ukwezwa biciye mu maraso ya Yesu. Yesu niwe aduhingura, Yesu niwe aduhindura kuba abo turi bo uyu munsi. Yesu niwe aduhereza ubugororotsi, ubugororotsi buva muri we. Bibiliya ivuga ntawera ataruwejejwe n'amaraso ya Yesu. Nimba uri kurahunga ayo maraso, motife ngo nuko ufise ibyaha byinshi, oya, Satani nakakwereka uburemere bw'ibyaha, oya, mwereke ko Imana yacu itananiwe no kutwoza no kudutunganya. Uyu munsi ndakuzaniye ubutumwa, wewe wasinziriye, waboshwe n'ivyaha, kumva zuko ufise icyitwazo ngo nuko uri umunyabyaha. Wewe wavuze jiwe vraiment ndavye ivyo nakoze sino harigwa. No, hejuru y'ivyo wakoze, hejuru y'ivyo wabayemwo, hejuru y'umurundo w'ivyaha, Yesu n'umunyembabazi. Ndabivuze ndabisubiyemwo, ntihakagira ugucira urubanza. Uyu munsi dufise ibishinga nahe by'abantu bahora arababomura amazu bagatarina, ariko ubu bariko baravuga ubutumwa bwiza. Dufise imboregwa zaraboregwa zikagwa hasi zikisobako zikagira kaka, ariko uyu munsi nabavuga butumwa bakomeye buzuranye ikanguro. Dufise abasambanyi barasambana ku murango no mwijoro, ariko uyu munsi nibo buzuranye ikanguro ry'ubutumwa bwiza. Yesu shatse kukubwira ko Imana yacu iharira. Paulo Bibiliya ivuga ngo yarondera ubwoko bw'abana b'Imana akabahora kuvuga ubutumwa bwiza. Abemanga Kristo yarabahamagara akabica, kandi yarabironderera ahantu hose banyegeye akabarondera kugira ngo abice. Ariko uyu munsi twama dusoma Paulo yuko ari umukozi w'Imana. Era bikanguro rya Paulo, era bivyete yagiye yandika, era amashengero yandikiye, era abantu yakomeje mu butumwa bwiza. Uyu munsi duhagaze dushinze nahe yuko Paulo ari umukozi w'Imana, ariko nimwibagire ko yari mu bantu bishe Stefano. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, yahungiye kuri Kristo. Nawe hungira kuri Yesu, ntukamuveko ngo nuko wakoze ivyaha. Oya, warasambanye sawa, genda upfukame ubwire data hejuru y'ubwinshi bw'ivyaha byanje, ariko naratahuye ko atawundi yonyoza atari wewe. Upfukame ubwire Mana ndakeneye imbabazi zawe. Narivye yego vyarambaye ko nabaye umunyantege nke, mva mu bugombe bwawe, ariko ico ndakuzi ko nukuri se w'imbabazi. Imana iraharira abana b'Imana, Imana yuzuye imbabazi. Dusome, twasomye ngaha, reka nasubire mu murongo. Twasomye Zaburi 108 ku murongo waho wa mbere. Umviriza aya majambo Dawidi yari karandika, aravuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Msamaha wa Mungu sio wa leo tu, ni wa milele. Ariko iyo turiko turicuza ivyaha twakoze kugira ngo twoye kubibamwo. Iyo turiko turihana kugira ngo twoye kwama muri izo ntege nke, tukihana kugira ngo duhebe tuvavanure n'ivyo bintu. Sindiko ndakwigisha kuzokwama ukora icyaha wongere kandi wihanye usubire ugikore, no, ariko nje kukwigisha yuko Imana yuzuye imbabazi. Igihe cyose wayirondeye ukicuza, Imana izoguharira, kandi mu kwicuza kwawe ukagira decision ukihanira guheba. Kuko Imana irakunda abantu bihana bakihanira guheba, apana kuboshwa ukabohwa n'ivyaha. Ntuve mu nyonga z'Imana ngo nukuri umunyantege nke, no, hungira kuri Yesu. Hamwe na faiblesse zawe bwira Yesu ndi kumwe nawe, hamwe n'ubwinshi bw'ivyaha byawe bwira Yesu ni wewe ukwiye kunyoza. Genda usome muri Yesaya
igice cyaho cya mbere ku murongo wa 18 Bibiliya itubwira ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku nguhoraho azovyeza aravyeza bikera derere nka sheregi. Wewe urinde uri kubwira abantu ko atambabazi z'Imana. Reka mbwire abantu bacira imanza abagenzi babo. Nimba uyu munsi wagiriwe ubuntu bwo gukizwa, umenye ko ari ubuntu wagiriwe. Uwosubiza amaso inyuma akaraba kahise kawe, nawe ntiwari uwo kwemegwa no kurira ku gicaniro, ntiwari uwo kwemegwa kubwira abantu ubutumwa bwiza, ntiwari kwemegwa gusengera n'umuntu, kuko akahise kawe kagufitiye ikindi igishinga nahe kitameze neza. Iyo tugufatiye mu kahise niwo duhagarara imbere ngo tubwire ubutumwa bwiza, ariko kumvo zuko watahuye imbabazi z'Imana zaragutunganije zikuhindura kuba umwana w'Imana, mu rugezo rwaho zaguhinduye ziragukamuramo ivy'isi n'ivy'akameremere. Muri iki gihe uri caremye gisha gihagarara ku gicaniro kigashingira inaho kuri kwa Kristo. Ntugatuma abandi bataronka ubwo buntu bw'imbabazi za Yesu. Iyo uri kuriyigisha wamuvuga butumwa, wa mukozi w'Imana, igisha neza ubwira abantu ko hari imbabazi z'Imana. Nubwire ko bagiye gupfa, no ya Imana yacu siyo kurandura. Bivuga ngo ivyiyumvire twiyumvirako si ivy'ivyago ariko ni vy'amahoro, siyo kwica. Niyazanye kwicwa no guta. Uwazanywe no kutwica no kudutikiza ni Satani. Naho Imana yacu yaje kugira ngo ituronse ubuntu kandi tuburonge busagutse. Uyu munsi ndatangarije ubwoko bw'Imana yuko hari imbabazi z'Imana. Ugiye kumbi ubona ko ndiko sizi ukuntu bivuga, umuntu abona yuko yoza akavuga ko ndiko mvuga ikinyoma, naduze ukuboko hejuru, ariko jewe ndi ngaha ndicyabona cyo gushingira intahe yuko Imana ari nyembabazi. Rero wewe wadekonye, wewe wavuye mu bugombe bw'Imana, wewe wakoze ibyaha byinshi, umviriza hungira kuri Yesu, kuko ni waja kure ya Kristo na handi wokura kwa makiriro atari muri Yesu. Sindikunda kwigisha kuba umunyavyaha karifye, oya, ariko ndikunda gutahuza ko nivyo ufise Yesu yokoza akagutunganya ugacika kuba umwana wawe. Hari abakora ibyaha bagaheba urushengero, hari abakora ibyaha bakaheba kuvuga ubutumwa, hari abakora ibyaha bakareka igikorwa cyose cyo mu ishengero bagahunga, hari abakora ibyaha bakareka no kugira neza. Umviriza, ingo wihane, ihane, ingo wihane, njo utubu, Imana izokubabarira. Bibiliya itubwira inkuru y'umwana w'icangazi yasavye se wiwe ubutunzi n'ibindi, aragenda avyonona mu bibi, atora indaya twa aragenda akora ivyo ashaka, ahagara hakenye atangura gusangira n'ingurube. Ariko muri vyabi yarari mwe arasangira n'ingurube, Bibiliya itubwira ngo yari agize kwitahura, avuga ngo mwijuru bambe muhira kwa data hari abakozi. Imana idufasha cyane, reka ngende kwa papa basi afumangira umukozi wiwe, mugabo ambabarire. Bibiliya itubwira ngo umwana agiseruka papa wiwe yagiye aramusanganira n'akanyamuneza, barabaga ibintu, barafungura, ibirori birahaba, baratumira abantu ko umwana yasubiye mu rugo. Wewe urinde, nizahe imbaraga z'icyaha zotuma wibagira Yesu? Icyaha nta mbaraga gifise cyotuma uva kuri Kristo. Imana idufasha cyane, umva ndabisubiremo, icyaha nta mbaraga gifise cyotuma wibagira Kristo. Ntukave ku Mana ngo nuko ufise ubwinshi bw'ivyaha, kuko Satani niyagushuka akakwereka yuko ugiye guhungira kuri we, uzopfa kandi uzotikira kandi uzosha umererwe nawe. Ariko ndakwibukije yuko Yesu iyo umuhungiyeko azogutunganya aguhindure kuba umwana mu rugo, azokoza akwezesha amaraso yiwe kandi uzocika kuba umwana w'ukuri. Aba bose mubona bakomeye, iyo mubihweje canke mukabarondera, barafise aho bavuye, barafise aho Yesu yabakuye. Rero wewe ntukabe ufashwe na Satani akagutahuza yuko atari imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zirahari kandi zabikiwe umunyavyaha yitahuye kugira ngo ave mu vyaha asubire kuhoraho.
yaraye amajambo y'Imana abana b'Imana kwari kugira ngo ndabibutse yuko hari imbabazi z'Imana. Satani nakabereke yuko mukwiye guhunga Imana, nimukave mu nyonga z'Imana mugaruke ku Mana abana b'Imana. Nibwo butumwa ndabazaniye kuri uyu mugoroba. Satani nakakwereke yuko bohunga Imana ntukayiveko, hamwe n'ubwinshi bw'ivyaha ingo, n'ubwinshi bw'akaboregwe ingo, iyo nyota izohera, hamwe n'ubwinshi bw'ubusambanye ingo, iyo nyota izokuvako, hamwe n'ubusuma bwawe n'ibindi njo Yesu azoguharira, Yesu azogutunganya mu rugezo rwaho uzohagarara uri kurashinga inahi y'ubukuru bwa Kristo. Aho hanze hari abadushingiye inahi bari bakarifye mu busuma mu biki n'ibindi vyaha navugiye ngaha, ariko ubu nibo ba mbere ivyabona bishingira inaho kuri kwa Kristo. Ingo Satani nakakubeshe kw'imbabazi z'Imana zidahari, zirahari zabikiwe uwitahuye. Ingo garuka ku Mana kuko ni nyebuntu, yuzuye imbabazi. Imana yacu yuzuye ikigongwe, kandi ngo naho vyo tukura Yesu aravyeza. Ariko hejuru y'ivyaha dufise nitwibagire kwihana, twihanira guheba. Sindabatumye gukora ivyango mugaruke kandi mu vyiva yange ngo no. Bibirivuga ngo twe twapfuye ku vyaha twoba tukibibamwo dute mu Baroma 6 ku murongo wa mbere ngo mbega dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire, ngo ati ngo biragahera kuko twe twarabipfuye ko twobibamwo kandi gute. Nawe wewe utarabipfako, wewe wumva umengo ukifatanye navyo kandi ukigendana motifu ivuga yuko jewe narakoze vyinshi sino harigwa. Ingo uyo muzigo uyo mutwaro ukuveko, hama wongere ubahuke usubire mu murimo w'Imana, uvuga ubutumwa bwiza. Imana ni nyembabazi, pemporte n'ubwinshi bw'ivyaha vyawe Yesu azoguharira. Kandi hariho inyungu y'umuntu yihanye ubutakigaruka kandi muri uko kwiva yanga akihana ntagaruke muri ivyo yihanye n'ukuri kw'Imana, hariho inyungu iryoshe kandi uzocika igishira gikorera Imana kiri mu mpemu no mukuri. Yaraye amajambo y'Imana abana b'Imana, murakoze. Mwari muri kumwe na Cedric Murinda Ngabo. Imana ibagirire neza. Satani nakabibagize yuko hariho imbabazi z'Imana mwijuru. Turafise Imana kandi ni nyembabazi. Imana ibagirire neza, murakoze. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.